ku myaka 11 vyamenyekanye ko afise ikibazo mu mubiri camubuza gukura. Abaganga bahebuje umuryango bawubwira ko nibatamuvuza umwana wabo atazorenza metero n'igice. Vyari bigoranye kubera ko umuryango nta buryo wari ufise bwo kuvuza umuhungu wabo yitwa Lionel Messi. Uyu mwana yakuranye intege nke, akurana ubumuga bwo kudakura nk'abandi bana, ariko yanka guheba indoto ziwe zo kubicamamare mu rukino rw'umupira w'amaguru football. Uno munsi numwe mu bakinyi bakoze bitangaza muri uyu mukino, yatwaye ibikombe vyinshi, ahabwa ubushimwe bwinshi, ariko inyuma yibi hari inkuru itangaje y'ubuzima bwiwe. Muri video y'uno munsi ndagushikiriza amateka ya Lionel Messi. Més capradeta per Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol. Inkuru y'urugendo rwa Messi itangura ku igenekerezo rya 24 Ruheshi umwaka w'igihumbi 1987 i Rosario muri Argentine. Uwo munsi niho yavuka, avukira mu muryango utari wifise, wari ufise inkomoko mu Butaliyano. Yakuriye mu bukene, maze Lionel Messi yikundira football kubera ko niho hantu honyene yakura umunezero. Ariko kubera kara gahungu katari gafise igikuriro, vyaramugora kwinjira mu yandi ma equipe yo muri quartier. Lionel Messi yahitamo kenshi gukina wenyene mu kibuga c'umupira w'amaguru cari cegereye iwabo, maze umunsi umwe president wa club w'iyo quartier yabamwo amuca akabona ukuntu atera umupira biramushimisha. Yasabye abavyeyi biwe kumuha uwo muhungu akamushira muri club, ariko nyina aravyanka. Ariko mu nyuma vyahavuye bishigikirwa na inakuru, maze baramwemerera yiyandikisha muri club. Akimara gushika mu kibuga vyatangaje benshi. Lionel Messi yakina umupira mwiza, ndetse bigasa naho ariwe yaba ari mu kibuga wenyene. Nubwo yari mugufi, yakora ibintu bitangaje ivyatuma abana ku ishuri bamugwanira kugira aje muri equipe yabo mu gihe baba bafise urukino. Amaze imyaka 7 Lionel Messi yabaye transféré arungikwa muri equipe nkuru ya Rosario Newell's Old Boys. Muri club Messi yari muto muri bose, ndetse bakamwita Rapurga canke Rapise, bashaka kuvuga akantu gatoya cane. Mu rukino rwabo rwa mbere equipe ya Messi yatsinze ibitsindo 6, muri ibi byose 4 vyatsinzwe na Messi. Inakuru wa Messi yari yishimiye umwuzukuru wiwe, ndetse akaba atigera siba mu gihe baba bafise urukino. Yaramushigikira ndetse no kuri entraînement akamuherekeza. Ubuzima bwa Messi bwatangiye guhinduka amaze imyaka 10. Iki gihe Inakuru yitavye Imana, maze Messi biramubabaza kubera ko yarabuze uwahora amushigikira muri izi ndoto ziwe zo kuba Diego Maradona, ikindi gihangange ca Argentine. Muri ibi bihe kandi ni naho abaganga babona ko Lionel Messi abuze hormone canke umusemburo utuma akura nk'abandi bana. Umuganga yabwiye umuryango wa Messi ko ategerezwa kuvugwa niba bipfuza ko akura nk'abandi bana. Uyu muganga yaberetse imiti umwana wabo ategerezwa gufata buri munsi, ariko ikibazo nuko imiti yari izimvye cyane kubera ko vyasaba n'imiburiburi $9 900 ku kwezi. Ibintu byari bigoye kuri uyu muryango. Mu misi ya mbere club Lionel Messi yakinamwo yemeye kubarihira, ariko Argentine yaje kugira ikibazo c'ubutunzi, amahera bahora barihira Messi arabura. Ibi vyahangayikije umuryango wabo, ndetse bashaka no kumukura muri club akigira mu yandi ma club yashobora kumurihira, ariko byose byaragoranye. Lionel Messi yakomeje guhesha ibikombe club yakinamwo, ndetse bazunguruka Amerika y'Epfo yose, ari nakakomeza gutangaza benshi. Ibitangaza by'uyu muhungu byatanguye kurenga Argentine, birenga Amerika y'Epfo yose, bishika no ku mugabane wa Buraya, i Catalogne muri FC Barcelona. Aha muri Barcelona barumva bavuga agahungu ka Argentine, agahungu kakora ibitangaza mu mupira w'amaguru. FC Barcelona yaramutumye ko, maze Lionel Messi ava Argentina aherekejwe na George Messi bagera mu gisagara ca Barcelona. Bari bizeye ko iyi club iza kwemera Messi, maze ikamurihira amafaranga yose ku buvuzi yari akeneye. Bakimubona ntibamushimye, baramugaye kubera ubugufi bamubonamwo, ariko byose byaje guhinduka amaze gushika mu kibuga. Babona ukuntu akina umupira, byari bitangaje. Nta mwana w'imyaka 13 bari bigere babona akina umupira nka Lionel Messi. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, ntibahise bamwemerera. Bamubwiye gusubira muri Argentine bakazomumenyesha ingingo ya nyuma. Yakomeje kurindira, se wiwe biramubabaza, akora ingendo nyinshi ziva Argentine zerekeza Barcelona,
ajanywe no kwishuza. Charles Lixace yari directeur sportif wa club ya FC Barcelona, byaramuteye ikigongwe maze yizeza George Messi ko azoha ikibanza umuhungu we muri FC Barcelona. George yasubiye Argentine afise umwizero mwinshi, maze mu mwaka w'2001 aronka inkuru nziza ko umuhungu we Lionel Messi yemerewe ku mugaragaro gukina muri FC Barcelona. Wari umunezero udasanzwe ku muryango wa Messi kubera ko banemeye kumurihira imiti yose yarakeneye kuri ya ngwara yiwe. Agishika muri FC Barcelona yakoze ibitangaza, nubwo yari mushasha ataramenyera umuco w'iki gihugu, akongera ko n'imiti yafata buri munsi yamuruhisha. Lionel Messi yatsinze ibitsindo 30 mu nkino 35 zo muri sezo ya mbere yiwe muri FC Barcelona. Mu mwaka w'2003 Lionel Messi yagize imvune idasanzwe mu kuguru yamubujije kuja mu kibuga igihe kitari gito. Muri FC Barcelona batangiye kugira ubwoba ko niyazosubira gukina azohava adakomeza kwerekana ubuhinga nk'ubwa mbere, ariko siko byagenze. Lionel Messi amaze gukira yerekanye ubuhinga buhambaye kurusha n'ubwa mbere. Muri uwo mwaka w'2003 FC Barcelona yakiriye undi mukinnyi yarakomeye cyane avuye muri Brazil, Ronaldinho. Iki gihe Lionel Messi ntiyari bwamenyekane cyane, nubwo yerekana ubuhangange butandukanye nubwo abandi bakinyi. Ikindi kandi Lionel Messi yari afise isoni nyinshi ibyamutera kutagira abagenzi, ariko Ronaldinho amaze gushika muri Barcelona yabonye ubuhangange budasanzwe bwa Lionel Messi, maze amugira umugenzi, amubera son grand frère. Mu mwaka w'2006 Lionel Messi yari afite imyaka 18, yatangiye kuba umustar ku isi yose, akomeza kwerekana ubuhinga buhambaye hampande y'ibindi bihangange bya FC Barcelona nka Ronaldinho, Samuel Eto'o, Deco n'abandi. Muri uyu mwaka nyene Messi yerekanye ibidasanzwe muri Champions League, ariko muri 8e de finale yahuje Barcelona na Chelsea yongeye kugira imvune yatumye ataboneka muri finale yahuje FC Barcelona na Arsenal. Finale yabereye Paris ku igenekerezo rya 17 Rusama umwaka w'2006. Ariko nubwo Messi atarahari, bagenzi be barahamubereye maze batsinda Arsenal ibitsindo 2-1. Mu mwaka w'2007 muri demi finale ya Coupe du Roi mu rukino rwahuje FC Barcelona na Getafe, Messi yerekanye ibitangaza aho yava hagati mu kibuga cenga abakinyi bose mpaka ageze ku igori, maze atsinda igitsindo nk'icya Diego Maradona yatsinze mu mwaka w'1986 igihe Argentine yakina n'Ubwongereza. Muri uyu mwaka nyine muri Clasico mu rukino rwahuje FC Barcelona na Real Madrid, Lionel Messi yerekanye ubuhangange budasanzwe aho yatsinze ibitsindo 3 vyose. Kuva kuri uwo mugoroba isi yose yatanguye kuririmba Messi ntiyarakira umukinnyi avugwa ku mugabane wa Buraya canke Amerika y'Epfo gusa, yarabaye umukinnyi urangiranwa ku isi yose. Mu mwaka w'2008 habaye impinduka zidasanzwe muri FC Barcelona. Iyi club yaronse umutoza mushasha, Pepe Guardiola. Impinduka ntizabaye ku mutoza gusa, zabaye no ku mukinnyi ari marque ya Barcelona, Ronaldinho. Uyu mukinnyi yakomoka muri Brazil yabaye transfer muri equipe y'Ubutaliyano AC Milan, maze ikibanza ciye muri FC Barcelona igisigara na Lionel Messi we yafata nka petit frère wiwe. Kwigenekerezo rya 29 Rusama umwaka w'2009 kuri Stade Olympique y'i Roma mu Butaliyano muri Champions League, Lionel Messi yakoze amateka mu gutsinda igitsindo ciza cyo ku mutwe mu rukino rwahuza FC Barcelona na Manchester United ya Cristiano Ronaldo. Iki gihe Cristiano yari undi mustare ku isi ndetse yanaheruka guhabwa Ballon d'Or mu mwaka w'2008. Uru rukino rwaheze ikipe ya Cristiano Manchester United itsinzwe ibitsindo 2-0. Ibitsindo byatsinzwe na Lionel Messi hamwe na Samuel Eto'o w'umunyakamerone. Muri uyu mwaka nyene w'2009 FC Barcelona yanyagiye Real Madrid ibitsindo 6-2 muri Clasico, inyagira kandi Atletico Madrid ibitsindo 4-1 muri Coupe du Roi. Uyu mwaka nyene ni naho Lionel Messi yahabwa agashimwe ka Ballon d'Or ku nshuro yiwe ya mbere. Mu mwaka w'2010 Lionel Messi ntiyerekanye ubuhinga yari yitezwe ko mu gikombe c'isi cyariko kibera muri Afrika y'Epfo, nubwo ikipe y'igihugu cy'u Argentine yagize muri kimwe ca kane yakuwemo na Allemagne ku ntsinzi yari babaje ibitsindo 4-0. Lionel Messi yarinze ava muri iki gikombe c'isi atinjije n'igitsindo na kimwe, ariko nubwo yari deception kuri Argentine yakomeje kwandika amateka muri FC Barcelona, ndetse uyo mwaka nyene yongewe Ballon d'Or gira kabiri. Mu mwaka w'2011 yahesheje FC Barcelona ibikombe 3 byose
mu mashampiyona ya La Liga, Champions League na Super Coupe d'Espagne aho yatsinze ibitsindo 51. Uyu mwaka nyene ni nawe yongeye gutwara agashimwe ka Ballon d'Or ubugira gatatu muciriyemwo. Umwaka w'ibihumbi 2012 warangiye Lionel Messi afise ibitsindo 91. Uyo mwaka kandi yongeye guhabwa Ballon d'Or igira kane. Vyari bitangaje cyane kuri Lionel Messi. Uyu mukinyi cari citirano c'umupira w'amaguru mu myaka y'ico gihe, ari nako yakomeza guhesha iteka ikipe y'UE FC Barcelona. Muri uyu mwaka kandi ni naho Lionel Messi yaronka umwana wa mbere Thiago Messi, umuhungu yavyaranye na Antonella Roccuzzo, umugenzi wa kera bakuranye Rosario muri Argentine. Umwaka w'ibihumbi 2013 ni wamubereye neza kubera ko yagize imvune yo mwitako ishobora kuba ariyo yamubujije gutwara Ballon d'Or y'umwaka w'ibihumbi 2013 kubera ko Ballon d'Or y'uwo mwaka yahawe ikindi gihangange mu mupira w'amaguru, Cristiano Ronaldo. Umwaka w'ibihumbi 2014 naho nyene ntivyagenze neza kuri Lionel Messi. Ballon d'Or yongeye gutwarwa na Cristiano Ronaldo, ndetse Lionel Messi atsindwa muri finale ya Coupe du Monde, urukino rwahuje Argentine na Allemagne, maze Argentine itsindwa 1-0 mu minota ya prolongation. Vyari bibabaje kuri Lionel Messi kubera ko yaragize imisa negurwa ko akora amateka muri FC Barcelona, ariko yagira muri Argentine kikabigihushane. Yakomeje kudeseva Argentine gushika mu mwaka w'ibihumbi 2016 aho Lionel Messi yahusha penalty muri finale yahuza Argentine na Chile muri Copa America. Argentine yavuyemwo gutyo, maze Lionel Messi bakomeza kumuvuga ko ari watera umwaka wa Argentine. Ibi Messi byaramugoye kwakira kuba yankwa n'igihugu ciwe kandi we wataca dakora. Yafashe ingingo yo kuja muri retraite internationale, akabanza gufata akaruhuko ko gukinira ikipe y'igihugu ya Argentine. Abanya Argentine benshi bihereje amabarabara batakambira Messi ngo ahebe ingingo yafashe, ndetse na president wa Argentine w'ico gihe arabimusaba kugaruka mu kibuga. Messi yaravyemeye, yisubirako ku ngingo yari yafashe, yemera kongera gukinira Argentine. Iyi myidogo yose Argentine yari imufitiye yaje kurangira mu mwaka w'ibihumbi 2021 aho Argentine yatsinda Brazil muri Copa America. Nubwo Lionel Messi yararyohewe no kwereka Argentine ko adatera umwaka nkuko benshi babivuze, yongeye kuronka indi nkuri babaje. Ico gihe ikipe y'UE FC Barcelona yari mu ruhombo ruteye ubwoba mu bijanye n'ubutunzi, ndetse babona ko ata amafaranga bafise yo kuguma bahemba Lionel Messi. Baramuretse aragenda, maze yakigwa na Paris Saint-Germain, iyindi club yari ikomeye ku mugabane wa Buraya mu gihugu c'Ubufaransa. Kuri Lionel Messi, FC Barcelona yari yarabaye muhira kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000, arakana gafise ubumuga. FC Barcelona yaramureze, iramukuza, imugira umukinyi w'igihangange. Ntibaza ko umunsi umwe bizohera agasezera FC Barcelona. Nta kundi byari kugenda, ntiyari gukomeza akinira club ku buntu, yagiye aho bashobora kumuhemba. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 Lionel Messi yongeye guhesha icubahira igihugu ciwe ca Argentine muri Coupe du Monde yabereye mu gihugu ca Qatar. Argentine yakinye n'Umufaransa muri finale. Lionel Messi yari déterminé à jamais, yiteguye gutwara kino gikombe ku ncuro we ya mbere. Ariko ku rundi ruhande hari uyundi yari déterminé kumurusha, yari Kylian Mbappé, uyundi mukinyi w'Ubufaransa nawe yari camamare muri ico gihe. Uru rukino ntigwari goroshe. Mu minota 10 ya nyuma y'urukino Argentine yari ifise ibitsindo 2-0, ariko mu minota mikeya Ubufaransa bwarabikuyemwo, maze iminota 90 y'urukino irangira ari ibitsindo 2-2. Mu minota ya prolongation neza na neza ku munota w'108 Lionel Messi yatsinze ikindi gitego, Kylian Mbappé atsinda ikindi ku munota w'118, maze birangira ari ibitsindo 3-3. Bagiye mu mapenalty, maze umugorkipa wa Argentine Emiliano Martinez afata penalty zibiri z'ikipe y'Ubufaransa. Ibi byatumye Ubufaransa butsindwa, maze Lionel Messi abayongeye kwereka Argentine ko atari kivume nkuko babimwise. Mu gikombe c'isi cy'uyu mwaka w'ibihumbi 2026 Argentine yageze muri finale aho yakinye n'ikipe y'igihugu ya Espagne. Lionel Messi ntiyashoboye kongera gutwara iki gikombe aho Argentine yatsinzwe 1-0. Lionel Messi ku myaka yiwe 39 benshi babona ko yishobora kuba ariyo Coupe du Monde ya nyuma kinye, nubwo ataratangaza igihe azohagarikira gukina umupira. Nubwo yarayabuze igikombe c'isi, amateka yarayanditse.